aje kutuganiriza ibintu biryoshe bitari biki no muri Star Times, babandi beza batigera baduheba muri BTV, bama badufitiye bishasha, baje kutubwira kugira ngo mugumane nyene vya bindi bishasha, pana yuko mutamenya ibigezweho. Kaze cyane. Reka ndakuramutse, reka ndabutse n'abakunzi ba BTV. Umeze neza? Jewe meze neza cyane gose kandi wafunguye none? Ewe niruka kubazwa ko nafunguye ku myaka nk'ibiri. Yo Imana ishimwe dahira ahari uje muri BTV tuzoye kubaza kuko ko mushaka umuntu azarakira abantu nyene tugajamo ngaha nyene twe turafata kaye tubavyiza canke tuba twibagira ivyo tuvuga ariko nibaza ko meze neza urabona ko atanzara mu bisanzwe. Ndabona ko usa neza, amafreshe ni yose kabisa, antuka muri Star Times babafashe neza, tutabeshanye mvugisha ukuri. Byose ni Imana. Byose ni Imana. Mutuzaniye bishasha rero nkuko vyama muri Star Times, muje hano mutuzaniye ibintu vyiza biryoshe kumviriza. Abakunzi ba B Live Show mubikurikirane, turi live kuri Facebook page ya Best Entertainment Television. Gira commentaire gusa, cha dusoma commentaire, ikibazo ufise ari intererano ari ico wifuza ko bagufasha canke bakwishura nakanya kawe, tubwire rero bishasha muri Star Times. Nono musi aho abatari bake cyane ku bakunzi b'umupira w'amaguru, aho hari urukino rurindiranywe igishika haba ngaho iwacu mu Burundi canke hakurya y'amazi, urukino bita Clasico rw'amaruhuza umugwi wa Real de Madrid ndetse n'umugwi wa FC Barcelona, bari mu gikombe c'umwami, ni demi finale cyo bita ale. No musi rero saa yine y'ijoro mumva ko bitazoba ari vyoroshe, abamama nyene baze kwihangana naho bari mu kwezi kwabo twatanguye. Urashobora kubona abatari bakabagabo benshi baraye hampande canke hanze kubera urukino rutangura rutetse, ariko Star Times yaravyoroheje, naco gituma gira gutyo kabwira tubore kuranyumviriza saa yine y'ijoro si vyiza guta umuryango. Ariko nyene babaye ngombwa nyene nta kundi uri bugire, ariko ni vyiza yuko ufata ukagurira abonema muri televiziyo iwawe, hanyuma ugaheza ukaraba iyo match ndiko ndakubwira ikagenda neza. Match no musi 22 saa yine y'ijoro abatari bake bamaze gutangura kwitegura. Hano agenda cama barabara nagiye mbona abantu bambaye dupira turiko Real de Madrid canke turiko FC Barcelona, ariko wewe no umufana wande jewe nanje sanda kubwira mbwira mugwino w'ibwami wihangana. Jewe tumufana wa Real de Madrid. Kumbe nanje mfana Real, nico gituma twakora iganira nako canda kwanga. Kandi iyo turi ngaha barazi ko tuba tuvuga ibintu vyiza gose, tuba twaje gufana, ariko nyene burya biranashika. Ndashika nyene hari abakunzi bako badukurikirana bafana Real, bafana Barca. Umva ndababwiza ukuri, jewe n'ukuri mfana itsinda niyo mfana. Urumva ufana imayora la mupira urazunguruka ntubuze cyakini canke niya ufana itsinda. Ariko aho ugira icyago kuko abakenyezi nibaza yuko vyoba bitesa umutware wawe arabiye match muhira. Rero abonema muyigure nimba ushaka ko aguma muhira, urabe unyaragase. Jewe nyene nuko ngira ntabaye umukenyezi nkuya nange umukenyezi, naca mfata ngasimbira nyene kuri vya Star Times binyegereye, gaca ndayigura kare, gaca mandashira no kuri chaîne ya World Football ni 245 canke 250, gaza gaca telefone umushinga ntaye wanje akapere video ntiwabonye aho undi ubona yuko hazagumayo na match ndonke n'amasanamu yerekana urwo rukino, beza akavuga ati sizere ko biri kose reka nsimbire muhira kabisa. Abafasoni bariko baranyumviriza nibaza ko arababuniye akagohe nibanga ndabibiye kuko ni match izatangura saa yine y'ijoro, murumva yuko n'amasazo bakuze, ariko kandi ni match nkuko nabivuze umuntu ari wese cyane ku bakunda umupira w'amaguru atigira yumva ko yosiba. Ni match atamwe ayisiba, niko novuga kiretse ugwaye canke uri mu bindi bibazo nabo tunabihanganisha, ariko kandi n'abasanzwe bari ku buzi butandukanye, turavuga abasanzwe bararira ibintu, abasoda, abapolisi canke indi migwi itandukanye, canke abandi bari mu kukazi ahana hariya. Nico gituma naho hari application mu telefone nayo baheza bakabona urukino bimeze neza cane. Mbega muri Star Times nta promotion yo bihari? Yari hari yo baraheze? Mbere yuko kumbure mvuga promotion, hariho n'izindi nkino zizoba ku munsi w'ejo,
ni ihiganwa Ligue des Champions muri Afrika, ni imigwi nayo ikomakomeye, naryo iryo higanwa dusanzwe turiko turaryerekana n'abakunzi rero ba Star Times ejo canke ejo ntibatangwe. Ikindi bomenya nuko ejo saa moya n'inusu y'ijoro Cristiano Ronaldo ni ku bakunzi biwe barazi yuko kuva agiriye muri Arabia Saudite Star Times yagize gutya iraheze irashikayo nkuko yemeye kubera ijisho abakunzi batandukanye ibi na biriya. Cristiano Ronaldo asanzwe ari umuntu wa mbere arorerwa n'abantu benshi ku mbuga ngurukanabumenyi. Star Times rero ntaco itari gukora kugira ngo nayo imuherekeze irabi yageze hama imuzane imushikirize abakunzi biwe. Rero ejo nahone saa moya n'inusu y'ijoro harukino ruba rukomeye hariya muri Arabia Saudite aho asanzwe abariko baravyifatamwo neza n'ibitsindo vyinshi rwose, nezo nazo n'inkino zizoba ziriko ziraca kuri Star Times. Ego tubwire rero kuvyerekeye promotion navyo. Promotion nayo warahimbaje ukwezi kwa kabiri kwa Saint Valentin. Navyo nzi naracije je ndi umukukuru kera tushobora kumenya ariko naraguhimbaje nyene. Okay. Numvise mbona ibintu by'ingorane nyine mwumva kwa mbere n'amadeni kwa kabiri abakobwa baca baza kwa gatatu nuko abagore canke karema kwa kane yeza bazutse urumva ni hatari. Eko rero nukwezi kwa kabiri kwezi kwari kwahariwe abakundana abatarakurukuruka nka jewe bamwebwe n'abandi bose batandukanye. Nukwezi kuba kuryoshe cyane. Umuko kwezi nyene Star Times yarimviriye abakunzi bayo iraheze iratanga promotion twitiriye promotion Saint Valentin. Iyo promotion rero yatanguye itariki 10 kwa kabiri igiye kuba irangira kazorangira ku munsi w'Imana itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu. Wow. Nayo yari imeze gute? No kuvuga ko wagura abonema aho rugura ntonya tukaza tukaguha abonema nkuru yayo. Nk'akarore wagura 12,000 ikwari mu gisagara ca Bujumbura mu shongarara ya bouquet basique turaza tukaguha ukundi kwezi uraba bouquet classique. Waho uguze classique naho ya 28,000 tusha tukwereka amashene yose ya 33,000. Uguze unique ya 33,000 turaza tukasha tuguha tukongera imisi 3. Kubakoresha antenne y'urutaro nico kimwe. Uguze bouquet nova 10,000 twacha tukwereka bouquet smart 18. Uguze bouquet smart 18 turaza tukakwereka bouquet spare y'34. Uguze bouquet spare naho turaheza tukaca tukongera imisi 3. Niyo promotion yatanguye izo tariki ndabwiye zo mu kwa kabiri ndetse yitiriwe ukwezi canke umunsi w'abakundana igiye rero no kubinarangira ku munsi w'Imana tariki 5. Rero turatumiriye abo itashoboye kugwako canke abo vyagoye gatonya, murumva yuko bice binajaniranya n'ibitsi imipira n'ibishugiye bitandukanye kugira ngo baheze bitabire iyo promotion mu kuriha n'uburyo bugiye butandukanye. Barashobora kuyakoresheje Payway, Rimikash, Finbank, Pesa Flash, inoti n'ubundi buryo butandukanye abatari bakaba bamaze kumenyera bujanye no kuriha cyo kwita ama electronic canke bagaheza bagashika ku biro vyacu haba mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu aho se babona amapankarte abari yanditse ko Distributeur Grade Star Times baraheza bakatora. Ibyo vyiza niko ndababwira kandi iyo promotion iraheza ikabagirako. N'abakunda inkino zo mu Budagi barabizi yuko Sadio Mane yaramaze iminsi ari mu mvune reka mvuga umunyafrika wacu nawe zaragarutse. Rero nizo nkino iyi weekend zirahari urumva ko reka nivugira inkino muri uno mwanya kumbure iranagaruka naho inyuma yo kuwa itariki 5 ngiranzoza mvuge bya fasoni navyo tuzitubwira ibindi kuko dusa n'abari kwarava muri kwa kwezi kwahariwe abakundana. Abantu bakiri bato nka bamwebwe turiko turabahereza. Ako murabona uko naguma anyitungana nkihorera ba madame nko batanga tubwira ibintu by'ibitenge. Madame ndamura musahari ariko sinzwe ko arantwikira kubeka atagukurikirana. Nibaza yatabuye kuvuga ati igitenge hera cyaro w'Imars kiri hehe zibaye ngombwa nanje nzosoneshe ntuvyo nzi soko kugira ngo mwese muze mwambare muberwe. Madame nitubakira nibaza ko hanini nk'ivyo abatari bake bamaze kuvyumva n'urukino guno munsi ruhambaye cyane. Abatari babutaragura abonema kuri yamaze gucegwa. Abatari bake bamaze gutangura guhera mu gitondo bariko baragura. Ndabibuse kandi ashobora ku munsi avuga ati mbega none je 34 ko ntabifise muri uno munsi ndabigenze gute match acha guncika oya nasimba kuri 3 aheza arabe iyo match uno munsi. Ivyo nibaza ko abakunzi bacu ba Star Times baramenyereye barazi ko ntacyo dushobora gukura kuko ni kimwe mu byo bipfuje kuriha byoroshe ku munsi kandi hakoreshejwe uburyo bwinshi butandukanye
bibaye ngombwa bitagusaba no kuva aho uri. Ego murakoze cyane muri Star Times muguma muduha bishasha. Yababwiye yuko itariki 5 ku munsi wa Mungu promotion izobirangiye, irabana twongeye n'iyindi minsi vraiment iminsi 5 yose vraiment il faut ko mugira effort. Hama bakunzi bacu dushimire gose abantu muri Star Times batuba hafi bakaba hafi kugira ngo babandanye bamenyesha. Harya ni hari umukunzi ashobora kuba adukurikiranye bwa mbere atazi Star Times ukuntu ashobora kwironka ayikeneye, mbega ni gute bo baronka? Ni hari imbuga musanzwe mukoresha bo baronka gute muri Star Times? Ego nibaza kuri mushasha no muhikazi nubwira ko yanacerewe. Ubwa mbere Star Times nubwo akatamu n'umwe atayizi, aho uca hose urabona hagati y'umugorana intaro niko ndabivuga uko amaparabora asa n'umuhondo, urabona hajya ubuze utirya ni Star Times ngaha misagara ca Bujumbura. Urazi yuko izo ntaro zirahari ndetse n'amantena agiye atandukanye aramanitse hejuru, kiya nico bita rero Star Times. Rero nico bita Star Times nyene cyangwa natwe tuzanamwe twese tukajamwo urumva ko ari rero turaheza tukaguhana nico no kwita ka pare ndakivuga uko nyene kaba karimo amashini atandukanye nkire ku mashini ngahi iwacu RTNB nyene ndiko ndavugira ko BTV n'andi mashini atandukanye ngahi iwacu ayo mu karere ayakure, amashene y'amafilme, amadesi y'anime ku bana, amashene y'amakuru ku bapapa, amashene y'amadocumentary kugwaruka, amashene y'abamama, amanovera, z'imajike n'izindi ziba zigiye zitandukanye. Ivyo vyose biraheza bikaja muri ka kantu kaheza tukakita akadekodere, hanyuma ukageza ugakoresha kuri televiziyo yawe aho uri hose mu cacu c'u Burundi canke no hanze yacu kw'isi yose. Rero aho ushobora gukura dekodere ya Star Times ubwa mbere reka mpere ku biro bikuru ni kuyobora ja Cathedral bita Patrice Lumumba haruguru kwa Ngoma. Turabisa ama agence mu Irohero, mu Ijabe, mu Kamenge, ariko kandi no makarisi atandukanye muzogenda muhabona amapankarte yanditseko Distributeur Agréé Star Times, naho urahatora Star Times. Hagati mu gihugu amakomine nka yose muzogenda naho nimubona abantu usanga bambaye canke bafise aho bakorera handitseko Distributeur Agréé Star Times, naho nyine munazisangaho ko tuba twazibaduganiye ku giciro naho ne ciza cyane. Ego hanyuma nasanzwe bakoresha Facebook, ni Star Times irafise umuntu kuri Facebook, naho muracaho wanditse Star Times Burundi uceze ukabona page yacu, naho ukajaho kaheza haba ariko n'imina fix ushobora guhamagara ko, ndetse haba ariko na bimwe tuba tugenda tuvuga canke amapromotion agiye atandukanye buri munsi tugenda tubamenyesha. Ego dekodere twa turayitanga ku 50, dekodere y'urutaro irimo amayinite n'urutaro ndetse n'umufundi ashobora kuza kubikora byose bimeze neza cyane. Ego murakoze cyane, tubashimire kubona mwimviriye mukaza kuduteramisha muri BTV kugira ngo muganirize abakunzi bacu. Ego reka nanje ndabashimire, reka nshimire mwe twakoranye kandi nshimire na BTV kuko igihe cyose tuje ngaha twama twisanga twakiranwa iteka ndetse mukanatusimana ngira mugayo mubikorera n'abandi bantu bose baba baje si twe gusa umuntu utaraza muri BTV urapfuma basuza kwatembera. Je ndibuka ko hari yajewe cyo gihe ari muhinga batumuse namanutse ndushaka hariya kuri BTV kandi azikashobora ko yaraje. Rero ahantu hari abantu bameze neza mwemwe hashitse nyene wumva utohava, ariko kandi reka ngende gutunganiriza abakiriya nkuko nabivuze bariko baragenda bahamagara muno mwanya bashaka ko tubafasha mu service naya kugira ngo yasayine navuga y'ijoro baze gushika bimeze neza atangorane nimwe. Ego uturamukirize rero kuri Star Times babwira ati BTV barabakunda. Ndaze ko batari bakisha bari imbere y'i televiziyo. Star Times kuri BTV ngo baramukije ariko batukurikirana nangoye kubishikana ubunyene, ariko kandi n'abandi kumbure usanga bari kuri tele ko tubise imico itandukanye. Hari abo kumwe mwanya bari kuri tele usanga atari imbere y'ayo micro navuze bari gutunganiriza abakiriya bacu batandukanye ubutumwa no kuri ndaza kubushikana. Urakoze cyane.